nko kuri jewe ndashaka kugira mariage kandi sikera urumva Imana idufashe jinave ku nzira kubera yo mwumva ari je yo usaba ko ako gasabana rero mwumva ari je nteye ikibazo rero kugira ngo abantu agera kuri atatu harimwo n'imwe y'igitega sivyo donc yakozwe n'umugabo n'umushugadadi yakundana n'uwo mukobwa uwo mukobwa akaguma azamutera ama projet kuri iyo mutipe nawe abizi yuko umukobwa afise hari umumanager agoma manager ngamubwira ati wewe renda kwereka n'ubu mwana uretse ko ari ama couple menshi azikina ugakundana n'umuhungu abizi neza ko ufise umushugadadi hariya wahobye ati rero wowe kugira tuze ku amafaranga turagire gestion nziza zurayazana tuyabika ewa akwi miliyoni zingahe wa muhungu mugashamugira mariage ubunye noza ngaho imbere ya kamera nkavuga ati ubu rero je mparika kuri 11 mu Kamenge muraza mushorere wowe niba waraje kuri 11 mu Kamenge ukambura ariko warabonye ikiganiro ko nakoze ko mparika kuri 11 mu Kamenge cyane mu buyenzi mbe mu buyenzi bahita gute dibagigene bahita kwa mukono sivyo ati mparika kwa mukono utarahansa cameraman wanje nawe nyene bamurabe neza utarahasanga sivyo utarahasanga utarambona mparitse wocuza ngaho onye ukantera amabuye ku marezo sociaux ngo nuko ngo navuze yuko ngo mparika ngo mu buyenzi kwa mukono utarahambona ngirizo ugurura ngavura gasunwe aguruka injiza yo ntuze niko aho karirimbo nivyo nanje nariko ndavuga boya kumbre ndexageye ariko baravuga nyambari santa kingura baba kuri kamera oya nuvuga ibintu mwakuze mutaraba RTNB sivyo iyo publicité yarakunda guca ko cyane yego urumva abantu babiravye iyo publicité murayizi agura oya nimwe muko muraje Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent umugano w'Imana umugano w'abantu nuko another day another vibe uno munsi nkana nashoboye kubazanira triggers nabigeme batatu barabazi hajya ngo ni batatu badatana mu ndagano amashiga sinzi ngo turahera iburyo turahera ibubamfu canke hagati ariko ko namaze kubona umwe mu dusanzwe dusangiye umwuga reka bariwe duherako oh my god voilà niwo bitoka my name is Mignonne Mignonne de la capitale oya agasubira Kage machamo twengani my name is Mignonne comme toujours Mignonne de la capitale bien sûr wamaze kumbona shobona ati yes Mignonne en fait hariho ama Mignonne en fait umviriza hariho ama Mignonne yo muri quartier wabo hariho ama Mignonne yo mwisite hariho ama Mignonne yo mu Tarama yo mu Cibitoki yo mu Ogamwe Chusire Mignonne de la capitale ndako hari ariko mbanze sire kwanza kwa Gina nama narizi ko ari waza kubakosora mwese mavomba Gina de la capitale ubu ni Gina Gina du monde oh my god uburoci unahindura nawe of course yeah none nitwa Ginela yego iteriteka yego wa mukobwa nyene bamenyereye asanzwe bamenyereye aza mu isura yo kugira kiniki umva ukushaka kose amazina yose ni bon fine amazina yose ushobora kunyita ndayakira ariko yeah of course mugabo jewe ni Gen Z ni wazicaye voilà ni jewe nzi izina ryanje ya vrai mugabo wewe uri kuradukurikirana urashobora kunyita amazina yose ushaka kandi arabire kuri we ego nuko hari yareka mpereze kusanzwe bamenyereye mu mareresi agiye atandukanye yarakubiswe yaragize ibiki uno munsi akabare dushoboye kora n'ubundi numvise ngo no muzimu ego bon nanje ni Ornella de la ca Ornella Ornella gusebya Ornella omwisite
Ornella ashobora kuduza mikro ijwi ryawe tukaryumva ibaze neza vraiment ndabi Kent ntunyumva mu ncamake General yamaze kubibona arakubwira ati hasi muri filime reka ubwoba bitiri muri filme mikro baba bayimanitse hariya uzotumara amazi bon nitwa Ornella baje tumaze iminsi tubona ibiriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi namaze iminsi mubibona aho abavyeyi benshi bariko baridoga ko abigeme ba kino gihe badashaka gukora ubugeni bisungako ubugeni ati baguma bisinga bino bitama nivyo bitanga amahera yego ariko ku rundi ruhande abigeme nabo baragiriza abahungu yuko bobo badashaka gukora haje ingeso yuko abakecuru nabo babatamwe imifungo abakecurazi General yatangura kunda bigitsure ngire man ahantu ndashaka Gina havuga mbashaka kumenya mwebwe nka triggers ibimaze iminsi biriko biraca ijya nino murabibona kukwagiriza ko abahungu badashaka kurongora canke namwe abakobwa murabishiramo uruhara bon ndashaka kwishusha kibazo shura nibaze yuko biva ku muntu twafatira muri rusange nibaze yuko biva ku muntu urumva nko kuri jewe ndashaka kugira mariage kandi sikera urumva bucya twambaye Imana idufashe Gina ku nzira kubera yo mwumva ari je yo ubisaba ko ako gasaba na rero mwumva ari je nteye ikibazo re kugira ngo abantu urumva kandi sikera sivyo no kuvuga ko il est vrai ushobora kuba ufise uwo muntu umusponsor aguhize noti ukavuga ati okay ubunye naje kugira mariage bikambe ndazijya mbwasi nibazi yuko vraiment woro nk'umuhungu agupropose kugira mariage amangu vyange nuko ngushaka ngo amafaranga yabo bagabo baragwa amafaranga mugabo ntibazo gutwara mu rugo ego nivyo yego nukuvuga ko wowe naho wojya amafaranga y'abagabo ufu mufise uwundi kandi gatipe ku ruhande kiswaga nk'umusheri wuyu urumva nk'umusheri wa mignone umutipe w'iswaga asa neza atwenge na karorero natanze urumva agufata neza mukabitegurira hari inyuma mugabo mukaba si umusponsor nawe azaragutamo mugabo ivyo birafise aho biherera ntuzogenda ngushike mu rugo umugore w'umuntu amangube witaba mamapu y'abantu bagutamwe no wabaye umugore w'umuntu ariko ndiko mvuga kuri bamwe mpora mbona abakobwa bamwe ego dukobwa twa 200 ego bazi kinje no kongera kwikiti navuze atambesho umuhungu nimba umuhungu akarondera mu mama kuzi bezo ntiziba zirangiye urumva abantu ko biri koza gumabona kana kakiri gato gasana Gina gasana Nera akumva aragashaka donc ni kuvuga ngo wenyene bezo ziragumaho malgré ko afisi uwo mukecuru kuko mukecuru arondera mu amafaranga tubivugisha ukuri nimba uwo mukecuru akuzi ukona umuhungu agumaza kwita arondera ifaranga ivyo rero muhe muvanemo nimba uri umupapa akuzi ukabona umukobwa ariko araza kurondera seka ashaka amafaranga ngo rero muhe muvanemo mugabo ishashaka ni normal mu kubera ko urugo bananga urugo n'ikintu ni besoin umwe ashaka gusatisfiza besoin yiwe nuvuga nimba ari umugabo ashaka kubona akabebi gasohotse gasa neza agakobwa kakiri gato nimba ari n'umuhungu ashaka kubona nyine agakobwa plutôt umukobwa ashaka kubona kigashi gisohoke kivuga ati kiragwanira urwo rufise n'urudarungana ngo uzo n'amafaranga nibaza ko rero muri ivyo bintu bibiri muri ico gihe nta bose bari mu makosa amakosa ariko barakwasa yandi nayo kugerageza kutababo kuko iyo umuntu agize mariage abashaka kuba we kumwe n'umugore wiwe kumwe n'umugabo wiwe nivyo siko none kwanza n'amakosa yawe n'amakosa yo kuvuga ngo malgré ko abikoze arazi ko ari uwundi behind ari uwo muntu none uwo ntumva ko ari wa projet undi ari w'amahera okay rero none wumva ivyo bivaho wewe none vyeka kubaho gute iyo projet idakeneye amafaranga ni projet yawe none projet irondera mu bakecuru mu batama aha rero ndazorina tutahahuriza kubera siniko ndabiharira gusa niko ndakubwira ngo umenye yuko hariho amamariage aho rero ntabwo ko je nawe twokora ndakubwire hariho amamariage jewe agera muri 3 yashaje na ku burorero bwiwe agera kuri 3 harimwo nimwe y'igitega sivyo donc yakozwe n'umugabo n'umushugadadi
yakundana n'uwo mukobwa uwo mukobwa akaguma aza amutera amaproje kuri iyo mutipe nawe abizi yuko umukobwa afise hari umumanageri agoma manager nkamubwira ati wewe renda kwereka n'ubu mwana uretse ko hari amakouple menshi azikina ugakundana n'umuhungu abizi neza ko ufise umushuga dadi hariya wahobwira ati rero wowe kugira tuze ku amafaranga turagire gestion nziza zurayazana tuyabika akwi miliyoni zingahe wa muhungu mugasha mugira mariage wa mushuga dadi ntazosubira kukwiruka inyuma abonye wagize mariage nasubira kukwiruka inyuma wa mushuga dadi yego mugabo kukwiruka inyuma ni kibazo none wumva genre objectif yiwe je twaje nka Trigger kana abakobwa bakora nta mpamvu rero yuko nokora nese umushuga dadi oya misasi yamayamba Gina arakubwiye ati we abafise hariya iya yasoroma niya yatwara nguburo rero bw'ivyo murambona sitegeko ariko ni life y'abantu bamwe tuzi oh my god nivyo birumva ni yasi nyene tubaye musi yanje nizi yanje jewe nibaza yuko ari ihindagurika gibihe kubera ko ubunye hariho ibintu abantu batinyuka kera byari bigoye gutinyuka kubera ko kera ubunye ugiye kuboneka ibintu byibonekeza cyane umuhungu arashobora kugira mariage n'umumama amusumba atangora na fisi akanamupostinga ataco bitwaye buriya hari ikintu ushobora gukora ukavuga ati minyoni yaragikoze nabonye ataco camutwaye Gina yaragikoze nabonye atangora na kimwe kuki nanje ntogerageza urumva uno munsi rero abatipe bakije batoka batwara abakecers kugira ngo nabo bagerageze ivyo babonye ku bandi nicyo gituma rero n'abakobwa nabo utusanga bariko baraje cyane tukiraho nyene bakunze kuvuga ko mwireresi jani wacu ariho tuzosanga abahungu baba bakina amareresi kumbuza uko baba babonekana usanga bariko baja kurongorwa n'abo bantu bakunze bari hanze ko ari muri filme gusa bano bakobwa namwe tubavuga amazina yego tubavuga amazina reka tubabikira kandi ivyo bintu mubona sivyo muri filme basha birabaho ahubwo je muranibaza hari umuntu aza ngaha akavuga ibintu sivyo ukazibona abantu baragiye muri commentaire ngo nongo ivyo ngo nibibaho ngwiki wowe bakwisiya he ahubwo we nta makuru ufise hari abantu turi kwisi nye tuyiriko guki bibera ko vyose turabimenya turabibona rero hari abantu bashobora kubona utuntu nyene twipasa muri quartier wowe kwa kuba ufise umwanya muto ntubyiteho mugabo abantu b'Imana kwisi habera ibintu byinshi kandi iyo tuko turabivuga mwe mwumva yuko ari ibintu tuzi twabonye fata si ibintu turema dukeya ni ibintu bihari ivyo bintu bihari urumva benshi bavuga ngo hari igihe musanga umuntu ariko aravuga ikintu ugasanga ngo uri kuvuga ibintu vy'urugo ngo kandi utarubaka bakibagira yuko padiri ashobora kwigisha abantu ingene bazokubaka urugo kandi nawe ataragira hari ikindi kintu umuntu umwe yavuze ati umuvyara aje ngahonye akavuga ingene urugo rumunaniye ugasanga umwana we ariko arabwira urwo rwara rusambuza ngo nta kintu kivuga umwana atazi umwana se duza usanga urwo rwara rusambuza ibaje bakaje kumbwira urwanda kandi umunsi wa mbere twabonye ifoto isohoka muri kumwe commentaire ya mbere yatanguye kujako bavuze bati ari kumwe na wa migeme atwara abagabo babandi atubuho wafatanyije n'umujournaliste atujya amaresi no wabazanye ndashaka kumenya ijya commentaire mukibona dushake kwa Gina ko rero bibasa naberekeje ko cyane tumureke mwebwe ku ruhande rwanyu amurindiriye commentaire ya je narayibonye narayibonye hari ama commentaire menshi nabonye avuga ngo Gina ariko yandukiza abaje bakobwa mbo hari n'umujanye ko akanabwira turashaka kumenya ko mutanyeretse je hari n'umuntu yanyandikiye in box arambwira ngo ubu rero ngo Gina ngugiye muri kakagwi ka Gina katwara abagabo ndavuga ati okay tuzanire babiri yabatwaye tuzanire ndashaka uburore bw'umuntu yamutwaye je t'aime beaucoup navuze ati no kuva no kuvuga ngo yarabatwaye nshaka témoignage y'umugore azoza akora ikiganiro ati Gina yatwaye umugabo ushuzana n'ivyemeza ati nguyu ni Gina yabona yaciye ambwira ngo ngo ibintu ngo sivyo ibihe ntavyonzi jewe ivyo ntavyonzi bo urumva Gina navuga kuri ivyo buriya umuntu hari ukuntu umuntu ashobora kukuraba
akaguha ikintu udakora akavuga ujya muntu n'imaraya kandi ugasanga ubwo maraya ntabwo ukora ushaka avuga Nta ati n'uguzi. bitewe n'ukuntu wambara ujya muhungu n'umusuma nagomba n'iryo jisho ryawe kabisa ya nagomba kuvuga gusa ikintu n'abasumu kanura n'abasumu uko kuntu baba babibona nagomba kuvuga ikintu buriya ukuntu tubayeho ushobora kugendana n'abantu basingeso muhuje uko vyogenda kose ahubwo wewe ni wirabe ku gatwe kawe nayandi uvuze ngo ngomba ngendane n'aberanda kuri isi yose woyigenda ukayimara ikindi mwe mutazi nuko jina mubona ku marezo sociaux si jina wo mu buzima busanzwe kuko ni nkuko je muzobona muri film si jina mu buzima busanzwe urumva hariho yo sheri ndagutorera urumva barafashanya hariho jina muzobona mugabo atari we wa vrai oya ni bon it's okay no muri film muzobona uwundi hariho jina muzobona muri film mutari muzi hariho jina muzobona mutari muzi rero reka kubona ivyo umuntu yagitinga umuntu amuzi mu buzima busanzwe irenganire shaho nuko nyene cyangwa commentaire gana commentaire tugira commentaire ziraryoshe ikiganiro aha mbashaka kumenya rero Ego. Gina ukibona commentaire nkazijya cyangwa uko Canke uvyakira wowe bazuzumvise. bivanye n'ukuntu wowe abari we akenshi hariyo bamwe babishima atujya mwigeme abari karakaburira Turiwe wanje wanje. abavyeyi abari karabigisha ibindi bintu canke urundi gwaruka Yeah. ruri inyuma bashaka kumenya wewe uhora uvyakira gute iyo wonye bakwandikira ko wewe ugerageza gutwara abagabo babandi bon ivyo nye bavyanditse icombabaza cane nuwoza akazana ifoto akavuga ati nguyu umugabo yatwaye ashati nguyu sivyo mugihe natawuraza ngo urumva ngo nguyu none ni igiki cyo kwemeza ko je ntwara abagabo babandi ubu nyene noza ngaho imbere ya kamera nkavuga ati ubu rero je mparika kuri 11 mu Kamenge muraza mushore wowe niba waraje kuri 11 mu Kamenge ukambura ariko warabonye ikiganiro ko nakoze ko mparika kuri 11 mu wone Kamenge ushobora kuvyemera canke mu buyenzi mbe mu buyenzi bahita ko bahita gute naho tu dibagigene Mukono. kwa mukono sivyo ati mparika kwa mukono wowe Ara- utarahansa Utarahazi. bazirindi kameramani wanje nawe nyene bamurabe neza utarahasanga sivyo utarahasanga utarambona mparitse wocuza ngaho onye ukantera amabuye ushobora ku marezo kuba- sociaux ugakozana higa. ngo nuko ngo navuze yuko ngo mparika ngo mu buyenzi kwa mukono utarahambona ya donc abantu turihuta kujujuraza abantu banzi mu buzima busanzwe genda bifuza kwama bamfise mu buzima bwabo nifuza Jere kandi kunaka abikubwiye ngenda muzi jina rero. Basha guys, uranga tugihura. Ntundize. Urumva nturiresheri. Amemo segano. Jina tugihura. Urumva. Jina tugihura. Je d'abord sinzi ibintu umuntu yavuga kuri hazesesi. Nanzi ko ari umuntu nyene like byogoye ko dukorana nyene wa mugani. Kwa je nimenye ndi stable nimereye kunyene jina nkabona umuntu afite vibes zibisazi. Hama rero jewe jeje nangenda kubwira muri groupe yacu ndemera neza ko ari wari active cyane je ndavyemeza niwe akunda akazi kudusumbya niyo umuntu ari active gose je ndavyemeza je umuntu ndamuvugira uko ari je nari active kudusumbya kandi akunda akazi fo ntabyo narinzi niyo mutamuzi mu buzima busanzwe muzakora mwibazango ya ndina vraiment active kandi arakunda akazi rero ntazabona babona ngo nujyanye ngo ku marezo sociaux bashikara umugabo w'abandi yo bamwemereye ariko bababwiye ubwo mwanya no mu bikeneye nuko akenshi bakunze kuvuga bati murabona ko muri ino minsi kumbuze uko abavyeyi hari byinshi bahisha ugwaruka bahisha abana biraheza bikazana zangaruka mbi uno munsi tugeze ahantu benshi bariko barasa n'abagabanura umurindi wo gukoresha agakingirizo na cyane cyane ko abigeme bavuga ko ariko kabatera les infections ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka ariko twebwe tuzi yuko ariko kazikinga uno munsi ko nagira amahirwe yo kwicarana n'abigeme nkamwe turashaka mubanze muduha umuco ejo canke hirya ejo runo gwaruka rundi ruri inyuma yanyu ntirubandanye rugwa mu mporero Nera hera kuri nera. Ego mama pasta hari. Oya reka dere kuri. Kwa minyoni jewe aho nda. Minyoni yagize kuvuga wumaze umwanya munini uho. Niyo mu bivuga ko reka jenga ndayivuze nta kibazo. Ego. Icambere coco. Bivuze kuvuga ngo koresha akingirizo. Ukatera ama infects. Anavura maro? Jera genda babaze kwanza. Kubikora mutikingi nivyo bitabatera ama infects. Hagira umuntu atubwira ahubwo reka je baza ko kibazo tuzoshishura ko je nta ma infection kandi nta nako
turashaka kumenya uno munsi umviriza kino kiganiro kumbuye ko kizofasha abandi turashaka rero mube ouverte okay kajembe ouverte ndabikubwira agakingizo niba gatera infex urakazi ho je ndamaze ko uramaze kugafunga mu boutique uramaze kugapuriza igipurizo gutyo oya urumva niba gatera infex wewe nuzu tubwire muri commentaire ati je nakoresha kandi namba infex nimba utakoresheje naho nyine kugwara je nibaza ko gatanu utakoresha kugwara infex je nizo nibaza ariko sibyo nerashobora kuba bizi guys nababwiye uno munsi kuri Magic Channel mwe muzoze muraza tu zondabazanira ibiganiro bifise vibe ariko yahageze nk'umuntu amaze kugakorera nabibonye amasani yamwishe nera yabuzahera ofete ahubwo je yakibuka aragakumbuye nuko nera gerageza ube ouverte turiko turashaka gufasha ugoruka ruri inyuma ejo canke hirya yejo ntibazibagwe mu mporero bavuga ibintu ko batabimenye kumbure kino kiganiro kirashobora no kubonwa nundi muvyeyi hama akavuga ati vya bintu bahora bavuga ndashobora kubihanura umwana wanje bigeze bikamufasha nuko rero okay buriya agakingirizo abakazanye baravyumviriyeko si ibintu vyizanye kandi nibaza ko abakazanye n'abantu novuga bafashe umwanya wo kwiyumvira bariyumvira n'ibyo kokinga sindiko ndashigikira abo gakoresha sivyo ariko kubera ko umubiri w'amarumubiri sivyo kubera ko ushobora kuba utobivuga ariko ugasanga ivyo bintu biraba kenshi gashoboka ariko hako wohava uja mu bindi bintu mu gihe ubona yuko bikenewe yuko ugakoresha ariko kandi mu gihe ubona yuko ico kintu wocikinga kugikora ndavuga ubusambanyi navyo nyene ico kintu zoba ari byiza ewe wakintu ya je numva nuko no bisigura ico kintu kubera ko agakingirizo bakiyumviriye kugira ngo bafashe abanyagihugu abanyagihugu Gina urahejeje kuducira ku mayange Gina tugerageje kwibukanya ndibuka ko kumbure ngira ni jewe no bana nkiri muto cyane kuri radio na televiziyo vy'igihugu cacu hahora hacako publicité zerekana ingene bashobora gukoresha agakingirizo ugurura ndavura gasunwe aguruka injiza yo ntuzeri aho karirimbo nivyo nanje nariko ndavuga boya kumbure ndexageye ariko baravuga nyambari santa kingura bava kuri Kamenge oya nuvuga ibintu mwakuze mutaraba RTNB sivyo iyo publicité yarakunda guca ko cyane yego urumva abantu babiravye iyo publicité murayizi agura oya nimwe muko muraje tukadushyiramo ibirongo Wishami irungu ariko ndeko ndagufasha nyene kwa iyo publicité nanje nakuze ndayibona nibaza yuko nkuko nera yabivuze sinoja kure nukuvuga ko agakingirizo bakazaye kugira akabagakingirizo nyene kandi twese igikorwa gakora turakizi sivyo naho ko gutera izo infection kumbura hari ibindi bintu birenze kandi vyobura ukurikirane bw'ubuzima bwawe ko kurinda sivyo rero jewe nohanura abantu kugakoresha ahubwo cyane niba urwaye infection uzofata imiti jewe izo infection kwanza zivuye ku gakingirizo ntazonsi ahubwo tuzi yuko gukora imibonano mpuzabitsina utikingiye ari byo bitera ama infection abo rero bagwana ama infection bakoresheje agakingirizo ni babandi ashobora gukoresha amavuta kanaka ku mubiri wiwe ugasanga muteye allergie sanga banza ko bagifura nguwo voilà ugasanga woze gifura nguwo umubiri wawe cugwara allergie nukuvuga ko bisaba woge give canke woge indi sabuni rero urumva nibanze yuko ivyo bivana n'umuntu ahubwo rero nimugakoresha nimyikingire kuko muzoba myikingira ibindi bintu byinshi twarabona henshi mu bibanza bigiye bitandukanye haba ku mavuriro canke handi hantu baza barashiraho agakarton umuntu abutoramo ariko uno munsi urabona ko umenga bariko babigira ibanga biriko birasa n'ivyibagirwa kandi uko bivaho sibanga ahubwo ubunye byaragwiriye ubunye ugiye no mu hoteli
ugasangayo ka gratuit ni ukuvuga ko ugasangayo ka gratuit kandi ugakeneye ego kugira ugakeneye ugakoresha ni ukuvuga ko ntikakiri kwa muganga gusa oya mu mahoteli mu mabutike mu bubare hehe aha je naratangaye la fois ngiye mu kabare akabare gasanzwe ko ngaho i Bujumbura hama nyene ugenda muri toilette nyene urayibona muri toilette ego nsangayo ubukigirizo bushasha bagiye barabikaye bavuga ati winjira ukagakenera gatora ugakoresha ni ukuvuga ko wowe ivyo niba utahora uja mw'ubwo bubare turabizi wewe tumaze tekereza sivyo ndaguhe experience hari akabare maze kujamo ntanivyo kuvuga izina ugiye muri toilette z'abahungu canke n'iz'abakobwa usanga hari ubukingirizo ego biboneka ko uno munsi nubwo abakobwa bavyitwaza nimwe mu birengako ahubwo n'ubuhumbu n'ubushurashuzi n'ubusambanyi bwo kuyindi level kuko bavuga ibintu ngo vya bango ngo ni gego ngo urumva ngo nivyo bitesa ngo nivyo bigira iki abahungu benshi vyarabise bagwara amasida bagwara amasifilisi n'amabrenoragi n'ibiki n'izindi ngwara zose kubera iki mabango ashaba uwa hari ingwara tena nakakingirizo infection yitwa umutezi iyo ngwara abakobwa umutezi umeze gute none umutezi uteriye je navyumva ni ukuvuga ko nabo bavyirengagiza agakingirizo kari ahantu hose kandi n'ahantu namwe ushobora kukarondera ngo ukabure ahubwo gusa ni kwa kwijajara no gukunda kuryoherwa gose ariko rero hari bavuga ngo après l'ambiance c'est la mort sawa mama pasta hariya ndarumenga wahehe ko ibintu turavuga bizi yibitse abantu nk'aba ko tuvuga ibintu tutazi wewe yarabizi abantu nk'aba rero nakubwiye muri groupe haba hakenewe umuntu avuga cyane kandi avuga nyene n'ibintu bimengo biratinze abantu batazi byinshi mugabo bamenye n'ubundi azigisha tuba dukeneye rero muri groupe n'abantu nk'aba aguma yumviza yitwengera aguma mu mutima aguma avuga ati mwe murabana jewe ibyo ndabibasumbya abantu nk'aba rero tuba tubakeneye muri groupe ya trigger of course uyu rero ibintazi ni byinshi gose birarenze nuko nk'uwakubwiye amakuru wakumigo nibaza ko nk'icyo kibazo unagisimba kugira ngo ntaturanze antukangira tuzinanye cyane reka twakwinjiye muri equipe tutanazi nicyo gituma ariko arabwira ibyo jewe ndamuzi nk'umukinyi w'amareresi tonda kenti bamenye vuba oya ivyo mareresi no hanze y'ubuzima n'ibintu bibiri bitandukanye kwitonda mugabo kwitonda none kwitonda bisigurike bisigura ko udasambana oya gusambana no kwitonda biratandukanye gusambana no kwitonda Gina katubandanye ababike bazobazwa byinshi sene zitatu boguha muri film mbere yuko uzikina zikagutera ubwo bukavuga ati aha hantu kweri na jewe nubwo wozikina byo kugora je ndibaze yuko atahole nimwe yonanira kandi ibyo ndamaze kubibona ewa shakungire umwicanyi umwe karuhariwe umwe yicana vya vrai kwa hari igihe bakina film bikabi vya vrai none ntubizi abazungu nibo bageze kwiyo level mana yasimba kagutera umugera kawugushuta kaguhinga ngumu imwe ya vrai mu menyo ngo urayibona vya vrai je dose ntsikiye arone yaze jene yasoba nuko uravuze ati hari igihe bakina ivya vrai reka mbanze nerekeza hariya kusanzwe amenye n'ivy'amareresi ndashaka kumenya akenshi turiko turabona hariko harakinwa zijya reresi bakerekana ibice aho umuhungu n'umukobwa bari mu buriri abavyeyi bakunze kuca babisamira hejuru bati haje harimo ubuhumbu baca babikoze ariko kurundi ruhande turatubona commentaire bavuga bati haba hari abandi bantu benshi uko turiko turakora kino kiganiro hari abandi bantu inyuma ya kamera ariko mbashaka kumenya hano muri resi bihora bishika bivaye n'ukuntu mwakinanye ornera kumva yakinaye na Kenta ati sha ndamurondera tu ingene bakina rero akenshi iyo turiko turashootinga ko turakina movie haba hari nk'abantu bari nyuma ya kamera ni kuvuga baba bakenewe ni nk'uko twege turi ngaha yaba ari nyuma ya kamera no muri chambre honyene hajya baba bambaye haba hari abantu benshi
ikintu gusa bakora ni kuvuga ku mukobwa berekana ino party hama ku muhungu naho arambara isengre canke akambura nawe nyene bakaberekana donc filme n'ubuzima abantu babamwo ariko twebwe tukabikina nka filme kugira ngo twerekane ko hariho ibintu umuntu abamwo no muri filme tukabigaragaza ku buryo uravye ikintu kavuga ati oh kirya kintu carigeze kunshikira rero nta kintu na kimwe kiba ngo baryamanye ngo oya ntiba vyabaye ahubwo n'abavyeyi bimvira ivyo bintu nibareke kwiyumvira abana nimba umwana wafisiye iyo mpano mureke umwana akore kubera ko impano irageza kuri abantu bagashika kure bagafasha imiryango yabo kubera irya mpano umwana afise nuko byazi kandi dushaka kumushigikiraho kimwe hari akantu nabonye abantu baja mu gitanda sena ntokina niyo kuja mu gitanda ndi gusa izindi zose reka wozikina ndabwira ndabari gusa no ntibigera bajari bari abajayo nako abazungu bageze ku yindi level bona rero asasa umuntu baseka ndabatera inkuru bazi none mushaka n'inkuru bazi je mbona bamubwiye ati kati bage mu mashuka ari gusa umuhungu n'umukobwa umuhungu ari hejuru araguma yakanyaze kati mbere n'ivyo bariko barakina ego muri filme yahehe yari nzoyibereka bazi baramubwira ati kati aguma ashaka kukaza ahubwo ni mukoroka jave ariko nanje hari ikintu kigeze kunshikira reka twumve témoignage yari uwo vyashikiye wabikoze wabikorewe oya ntabwo ari ivyo kubera ko jewe hari ibintu ntokira hari ikintu kigeze kunshikira ahantu nahora nkina barambwiye nsome umuhungu bush ego barambwiye ndamusome mpa ndavyanka baranca amande rero hariho ibintu umuntu ashobora kuba yokina bitewe nawe canke bitewe bavuga n'icari icuri nico nyene uburi icuri ni ushatse kuvuga okay basi hariho nk'ikintu ushobora kudakora uvuga ati muhira bakibonye canke ukaba ufise nk'umushera avuga ati bijya bintu ntavyo nkunda hari ibintu uzokina n'ibindi bintu utazokina rero jewe bitewe na jewe atari famille atari ivyo vy'abasheri ico gihe barampaye sene yo gusoma umuntu vraiment mu bosi wanje arambwira ati nera turaguhaye umwanya ugenda uvyiyumvira ugenda hajya uvyiyumvira baranciye amande rero ego aba hari ibintu rero je nawe ni woyikina ari ibintu byo kudunyuza ngo gatoya ngahomwe ngaha canke tukagira nko kumengo tugiye gushikana ko mbwa ntidushikaneko namwoshikana ko n'ikibazo kandi kiriye wavuze ko atase ni mutoki oya nje ubu rero bambwira ngo kuri mwe gusa bro ari umuntu ari rya mbere mubonanye muri ko murakina na biragoye ariko sanzwe ari nk'umu besto wawe atari besto wibiki besto ubu turi ku kazi tuko duca amafaranga wewe wamusoma cyane gose ahubwo n'umunazi abantu baratandukanye kandi kweri tuzoguha iyo hole we muze muyime bugeraye man ivyo si ibintu like je niko ndabwira abantu buguruka amaso like muri mu kazi je nko bari ikintu navuze masho kuja mu gitanda ugasanga ukinanye n'ikintu c'igisazi ikavuga cagize kika ikiniki muga ko umuntu ngaha aha ni bisanzwe biri simple nuko utu n'utunye usanga tunumye takagusa wait baturi mu kanyo nuko mbashaka kumenya ikivugo ca triggers kabuki cyaje gute mufise ihangiro nyabaki ubajijende ko tutarabusimbira hamwe wala usaba uvuga ati ishura wewe ndashaka rero kumenya uko muri batatu hajya uwaserukira bavuga imbere y'amategeko imbere y'Imana imbere y'abagabo ninde turaserukiranira umwe wese aserukira uwundi jewe aho ndi ushubona aba uyu nawe aho ari ni jewe gutyo umwe wese represent isura ya twese tubadatana mu ndagano wewe wumvise none wowe ushaka gucumba ku mashiga abiri rimwe ritahaje nuvuga ngo ntibikunda nukuvuga mwese ubu musangiye byose akabise n'agahiye yego tumaze iminsi tubona hari sauf abasheri niho tudasangiye umusheri wanje no ndakwica yo minyona yose atwirahira tinera wowe yatanga kumugira crush ndavuga ata no kwica no ndakuya sinaizi ko ari umusheri wawe sheri wabibonye gute basha mfise umusheri mwiza gaye cyane je namubonye ntangura kuvuga ati
nena wabonye ibyo mu yatanga kumugirira crush ndavuga ati trigger zirasambuza oya nitwosambuka Okay, tugerageje rero kwishura ikibazo tubajije. abantu nk'abo bakeneye mu gihugu Triggers ni novuga n'abakobwa batatu bishize hamwe kugira ngo bashobore guteza imbere no kwagura ingabire zabo no kwagura ingabire z'abandi bantu. Uko tubona ngaha duse tano zitandukanye, jewe hari izo mfise, hariyo mignonne afise, hariyo na GYNA afise. Rero twarimviriye ko twozishira hamwe kugira ngo iyo jewe mfise mignonne ayigire na GYNA ayigire, nico umwe muri twebwe afise ashobore kugishira mu yondi. Turabyiyumvira turabihuriza ko uko twese tubona ngaha, uko twese mutubona ngaha, turabakobwa bafise umwete wo gukora. Ubu rero turase groupe y'iwacu, kintu cyose dukora tuba tugomba yuko kigera kure, abantu bagikurikirane bagikunde kugira ngo natwege mu minsi iri imbere tuze tukizenemwe abandi, ku buryo nabo nyene bazogenda gutangura ivyo bavuga ati hariho akarorero twarabiye muri trigger sivyo. cyane ko abantu nk'andi baba bakeneye mu gihugu Ikindi kintu rero je nshimira cyane nuko natomboye abakobwa novuga bafise ishaka. Hariho ukuntu ushobora kubona umuntu ukavuga tujya muntu bitewe n'ukuntu ndamubona kirya kintu ntazokirambamo, ariko twebwe vraiment yaba duteguye programme yo gupanga kimwe imwe muri projet muri za Triggers ntitwigera tugira ntidusigana nta ucegwa nta ubifata minenegwe ni ibintu turabiha agaciro cyane gose, turabiha agaciro kandi turashaka ko n'abandi bantu badushigikira badufate mu mugongo, impano yacu tuyigaragaze kugira ngo dushike kure. Merci. Nuko uravuze ati mwagiye hamwe kugira mushobore gushikana ibikorwa kure. Mbashaka kumenya iyo umwigeme ashoboye gukorana n'uwundi akenshi bavuga ko bafisangiye izindi ngeso z'ubuhumbu. Mbashaka kumenya icyiyumviro cyo kuza kwegeranya bano bantu babiri. GYNA dusanzwe tumunzi numwe mu bigeme unzi gute wewe unzi gute numwe mu bigeme aho nako agerageza kugurura abandi bigeme biciye ku mbuga ngurukana bimenye n'ingene we avyitwaramo. Mignonne asanzwe akora umwuga wo kumenyesha amakuru neza kandi we kubakorana. Uba wararavye ko baba bafise impano canke waravye ivyo bamaze iminsi abandi bavuga bati ni gufashanya kila mtu anajua vitu vyake, nkara bati uje yomfasha iki nanje namufasha iki, canke wabanje kuraba bati mbega ivyo ngira ndabashiremo baba babizi. Okay, merci. Ukuntu rero twamenyanye na Mignonne na GYNA ni kuvuga twahuye bakunda akazi ka filme, nanje tuce duhura ndumuntu ngomba gukora ibintu ngere kure, hama barakunda akazi kanje baravuga yuko bagomba gukina movie. Turiyumvira ariko twogira groupe y'iwacu nk'abakobwa batatu, iryo zina Triggers ntiryari bwaje, hama turabihuriza ko turahana ama contact. Twahuye ico gihe mbere nari ngiye gukora emission, hanyuma n'ukuri bambera abana beza, turabonana ibintu bigenda neza kugeza ko n'ubu hariho ibikorwa turiko turategura vuba cyane tuzobatamwo, niko novuga tuzobatamwo. Rero turagomba yuko ikiri muri Mignonne n'ikiri muri GYNA kiza muri jewe, n'ikiri muri jewe kiva muri je kija muri Mignonne no muri GYNA, kugira ngo twege turi vyitegererezo. Hariho umuntu ashobora ko aradukurikirana avuga ati nkeneye kuba naka muri. Rero urumva twebwe turi nk'intuze, turi imbuto, ivyamwa bazodukurako nivyo bizobafasha. Nico gituma rero mutubona ngaha kugira ngo dutange ibintu vyiza bihimbara abantu. Hariyo abantu baba barushaho hanze babonye ibikorwa vyacu bazoruhuka. bamuzoruhuka canke muruhe bivana n'ingene wiyumvira muri umwe wese. Ubu rero imbere yuko tugira ikindi tuyaze, ndashaka kubanza kumenya akenshi abigeme batatu bakoraniye canke abarenga barafise kundi kuntu abantu baca babifata. Ndashaka kumenya mu kibano canke mwibwe ubwanyu umwanya mu maranya nta bantu baratangura kubwira ati GYNA ujye mukobwa muri kumwe nta kigenda. GYNA nta mwana yakubwira nivuga
yexprime nta avec n'umwe tes propres mots nta n'umwe arabimbwira yego ahubwo uno munsi je muratekereje fo akundera ubundi fisi muri Three Girls ninje ntekereza gusumba bose oh my lord I wanna Yeah. ivyo ntibishobora kubura iyo abantu babonye abakobwa batatu bari hamwe hategerezwa kuba n'uwo bari kabivuga ata kindi kintu agamije kibi ashobora kuvuga ati ikintu giteguye abakobwa batatu ntabwo kiba kiri normal kiba abakobwa ntibazi gushira ibintu hamwe abakobwa n'abantu bafise amahane umukobwa arashobora kubona uwundi ateye imbere akababara ariko twebwe aho ngejeje amaso ntavyo ndabona bijya ushobora gusanga umukobwa babazwa nuko uyundi akoze ikintu cyangwa se idea mugenzi we oya ariko kandi hariho n'abakobwa bamaze kugera kure bashize ivyiyumviro byabo hamwe twegereye turi muri abo bakobwa kandi ntihabuze abaduca intege ariko twebwe dushira imbere ibikorwa ntidushira imbere amajambo y'abantu batubwira abaduca intege ni benshi ariko twebwe turaba ico twiyemeje mbega nihe tugomba kuva ni nahe tugomba kugera sawa no I'm okay nuko mu kurangiza ikiganiro tumaze igihe tubona bamwe bavuga bati ireresi ryo mu Burundi riko riratera imbere ariko hariho byinshi tutarashobora kubona mushikako nk'abandi ntiturabona ano mashira hamwe akomakomeye azaraba tamwe imitahe canke muza murakorana kugira mushobore kuduzanya imbere ndashaka kumenya tuvuge ko rajya amashira hamwe atabizera canke nimwebwe mutarashobora kudodora ngo ashobore kubumvira reka bon kubera ko turi bashasha twese nibaza ko nta nerara kina muvi akomakomeye ngo avuge ngo one day ngo nimeze kuno muga turabona abafanira Vine turabona aba Abel turabona aba legend mu bisanzwe barabahamagara kandi twebwe ntitwokwihefera ku bindi bihugu kuko ibindi bihugu birasanzwe bigeze no mu iterambere gusoma mu gihugu cacu jere kaye tuvuge ati twebwe tuzozana base changement triggers mutwitege muri Tanzania mutwitege muri East African Community ndetse no partout namaze kuvuga ko Mignonne de la Capitale GYNA du monde no kuvuga ngo aho hose tubafise bo reka nongere ko kuri ico yavuze uyu tubabarire ukuntu bimeze buriya nabo bose avuze kugira ngo barinde babizera nibaza ko batizerwa n'amakampuni yose mu Burundi novuga ko ayo makampuni ntaratahura ico impano y'umujene ivuze ku buryo kugira ngo banakwizere hariho ubundi buryo uba warasohoye wewe sibwo twe tugiye tuzare base rero muri abo bakeya wumva yavuze buriya nabo kugira ngo babishike hariho aho baciye hariho uburyo basohoye sibyo umunsi bomenya agaciro k'impano y'umujene bakavuga ati reka dukuze impano ya Nera urumva nabo bazomenya ko ibintu by'iwabo bizogera kure jewe nico numva no bivuga je hariho nk'umuntu yatanguye kumbaza ati bagiye bakobwa mukorana hariho murambona kuri TikTok hariho like umuntu yaranzije ko umunyamakuru arambwira GYNA ko asabwa muzi kuri TikTok arambwira ati mwe ni mukore cyane mu minsi izo dushobora kubizira kandi umuntu atari mu Burundi bisigura ngo twebwe nibatubona ntutagira ubunebwe ewana turayifise isi yose nuko isi yose GYNA du monde of course bona mubona akajambo kagasunika rugi akajambo kagasunika rugi ku bakunzi bawe n'ikintu d'innovation kigiye kuza muri ino resi mwebwe muri ko murategura je novuga yuko bandindira kandi kindi naco jewe ntibahora basanzwe bamenyereye mu mafilme nibaza ko ari filme ya mbere nzoba ngiye gukina rero urumva ivyo nzoba nakinye naho bitandukaniye n'ubuzima bahora babona ku ma réseaux sociaux yego no kuvuga ko iyi role mfise birahuye nuko banze ntibitege ngo nzoza gukina ngo ndumumasera ngo bavuga ibintu bitamubereye basi Ego, bamaye hori imbere bamaye hori imbere yuwanje nyene my life urumva niyo mpamvu nzobikina neza gose rero navuga yuko boguma hafi kandi baje bagenda bagesa na subscribe kandi Three Girls YouTube iriho yitwa Three Girls donc rero urumva no kudushigikira nuko for sure akora kandi kantu bazanye kiwabo nuko
hariya turaza kurangiriza ubwa nyuma kumenyesha makuru nkatwe reka tubanze twumvirize hariya akajambo k'agasunika rugi ka mama pasta mama pasta aye wari mbaye sorry excuse us ikintu cya mbere je novuga murabizi yuko turi bashasha mu kazi ikintu cya mbere tugomba ni support y'abafana hariho byinshi dukeneye basha turiko turakorera tuba dukeneye ibintu bigiye bitandukanye kandi twege turabakobwa buriya kugira ngo tubahe igikorwa nuko haba hariho byinshi twiyimye sivyo rero turakeneye abantu badushigikira kugira ngo natwebwe dushobore kubaha ibikorwa kubera ko twarinze dushira ivyimviro vyacu hamwe kuko turafashanya nuko tugomba kugira ikintu kimwe turagomba reko badushigikira turase YouTube channel yacu yitwa Triggers twahise twabonye ko hari ibintu byinshi bamaze kwita ama YouTube cyo tubona ko twoyitura ikindi kintu no basaba nuko boza barapartaja ibikorwa byacu hama nuko natwe tuzatwaha ibikorwa byiza kandi bimeze neza cyane gose sawa nuko akajambo k'agasunika rugi kaminyoni akajambo k'agasunika rugi muzumigwa haranditswe ngo muzumigwa rero reka uzumigwa mu bandi ubonye jewe ubonye GYNA ubonye Nera hariho byinshi twashatse kubabwira ngo isi yanje iyo si yawe rero wewe wamubamwo tutayizi sheri hari akantu twegeye kubabwira basha izo birimo ivyamamare azoba harimwo abantu benshi jewe abasitari mfise muri filime yazo bari trend mwe mubanze murindire nico gituma navuze ati n'abantu bashasha kuri kamera cyangwa ku réseaux sociaux babarimo ndeke ndababwire ijambo rya nyuma kuri Magic Channel muzumigo kandi bizu twizere gusa nuko ndakubwira ko twari kumwe na Triggers abakobwa batatu ahona ko aribo twari ko turayaga kuri binabiriya bariko baragerageza kuduha umuco kubijanye n'umugwi mushasha baheruka gutegura aho bariko barakina amareresi azoza araca ku rubuga rwabo rwa Triggers nuko ndakubwira ko nyuma yo kuraba ikiganiro cyose commentaire zanyu zabizuhanura zabidutera intege biraheza bigatwubaka bigatuma dukora ibintu uko bukeye uko bwije ndakubwira ko twari kumwe na mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'abantu wari karadufasha kugira zino sanamu zishobore kuza zimeze uko mwite Scott mwenye asante ciao ciao Scott baby